Ejo kuwa mbere Perezida wa Kenya William Ruto yahuye n'umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cyo muri Amerika William Burns hamwe na mugenzi we wa Kenya Nurdin Haji. Ibyo baganiriye ntibyatangajwe. Nyuma y'imyaka ibiri ishize muri Etiyopiya hasinywe amasezerano yo guhagarika intambara mu karere ka Tigreya, abasesenguzi baravuga ko hakiri ibibazo bitabonewe umuti, harimo nuko abaturage barenga miliyoni batarasubira mu ngo zabo, hakiyongeraho n'ingabo zo muri Eritreya zigenzura hafi y'aka karere. Ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo zagombaga kuba zarahavuye mu kwezi kwa 12 zabaye zihagumye kubera ikibazo cy'umutekano. Ibihugu by'Ubufaransa na Maroc ejo byageze ku masezerano y'akayabo ka miliyari 10 z'amayero agamije kunoza umubano w'ibihugu byombi. Perezida Emmanuel Macron yaramaze iminsi 3 ari mu ruzinduko muri Maroc. Abanyagana babaga hanze batangiye gusubira mu gihugu cyabo muri gahunda ihera muri 2019 bise umwaka wo gutahuka ngo bongere bisanishe na gakondo yabo. Abenshi mu baturutse muri Amerika bafite ubwene gihugu bwaho baracyatora ndetse bakanakora n'ubukangurambaga ku mbuga nkoranyambaga.